mzee anafunga wewe ulikuwa mzee ukichatingira gusa yego sawa wana maana kubali wewe mzee waramwanga waramwanga kandi birabone nubu ulikura binyereka oramuko kena mu agfenda mu none gute wewe ugira ibintu by'uburofa nk'ibyo ukaguma wicati urabimo byose bivuye kuri wewe narakubwiye tumutware kwa muganga hakana mugabo raba abiye gusa none ntunezerewe uranezerewe ubu none wingutsiki ubu uri kunambarira ngo tumutware kwa muganga yamaze gupfa nibyo wari nibyo bikujyoheye yani nibyo bikujyoheye wegira ivyiwawe ariko ivyo niko byose je ndabizi ahejeje kuvuga ahejeje ubwo busazi bwawe we wigira umusazi peti we uzokura ryari iriko rakinyamaje uniko rakinyama telefone kandi muze yapfuye we uvuze ko je namwanga muze iyaba we waruzi ingene muze atwanga twebwe kuririza ngo kubera mugurazi amafaranga muze yamaze kononera mu bamaraya ko muze ari mutama wo mu mabwate n'amakabari ariho mashure we muze yakuriye ariho mashure je muze yandi je yarayandihiye we nimba yakurihira ugaca wigira muri bya bimogi vyawe ahubwo wewe nawe yarayakurihira ndavyibuka ico gihe waguma wigira mu bimogi vyawe ucoma ariko ubu uraryohewe muze yapfuye sawa kwanza nk'iyi nzu adusizemo ubu twebwe ubu kweli ariho n'umukobwa nogenda gudraga namuzana tugifise irido ya mustigeri umwe muze yapfa adusigira inzu nga y'ivyo we petit sikari kwambe umviriza rero na magambo menshi ngeneye ahubwo sasa we twari kuyaga ingene tumuhamba gusa nabindi bisigaye yapfuye abasigaye basigaye irido yari ihari ikibi nuko gusafuye atani cyo adusigira irido yari ihari niwe wayishoye yitwara mu bimogi vyawe irido yari shasha yari ihari we niwe wayigurishije petit uraza amategeko y'umwana jewe mu mategeko yanje ne papa niwe yategerezwa kuma amahera y'urumogi akama amahera y'itabi akama mahera yo kuja gutongoza abana urukuranyuka amfiriye nabi sa aba papa bena amfiriye nabi kweli sasa petit sikani kwambye wori mu petit wanje ivyo wiriza mutamana ugaruka kanza padiri yaratubujije kuza turabaherekezesha abapfuye amosozi urumva tuyage bien igene tumuhamba nabindi ivyo vyo kwijana imihari ibiki mutama ifiriye nabi kwanga kuragura ubanza rwa munani n'amadeni yariye y'abandi mu bubare basoza bafata twebwe afu kuna taturofa mutama ubu uraryohewe unafurahi yani we kamuna sirika nira bibiri tubwira ati ari umunsi wo kunezerwa n'umunsi wo kubabara nimba wowe no munsi ari umunsi wo kubabara wiwawe je n'umunsi wanje wo kunezerwa wakirofa kandi bisigura yuko yo afuye abantu tuguma tubabara ari igihe tunezerwa kubera afuye abantu kurira nkaga popi muzena mukunda rabi breeding adusigiye nawe ngwe irido yari shasha urayibona mugabo wewe wacyuza ni umusegetero shirako yadusigiye irido zijya za 20000 zimvye niwe wayigurishije ngo yagupfiriye nabi amafaranga yatwara mu rumogi ubu rero uraryohewe ushaka icyo uri kunda kibona ivuze sape kwanza ura darakuravye mu maso wewe cyane nibuka papa cyane ubupaya nkoreye urazi papa ubupaya nkoreye urazi umuntu aza kugukura ku ishure kubera wabuze minervare y'ibihumbi 5 by'amanyarwanda je papa afisa amahera afisa abamara batatu apangiye Kigali jewe bankura ku ishure banirukana muri interna ico yafashije gusa yaje kunkuraye dakuravya ahubwo nca muyibuka nca ndakubura mu isura mbishawu ahubwo tugire vuba tuje kumuzika gusa twende tumuzike bishi sasa wewe umuzika gute uramwihambana wewe nyine kubera niwe wabishasi uramwihambana narakubwiye tumutware kwa muganga uravyanga nawe uramwihambana uramwikorera umutwara kwa muganga we warufisa ngaye sister yari yatwemereye ayo kumutwara kwa muganga corona nayo ntiyarungitse $1000 wagitwaye
ntiwigiriye mu marayifu yiwawe ndakubwira bana tumutware muzihe kwa muganga ubu naho uvyiyumviriye atani kingorongoro ufise na kimwe kingorongoro ni magique ari mu kinama bukirazaza ivyo navyo wisanisha peti ngurumva ngo hihi ngo $1000 ndaba mu maso kandi sha uzura buguzo umugabo nyawe ntarira ndumugabo uraba ndafise ubwanwa ndumugabo ariko none wewe wabura umuvyeyi nturire rega je ndamudira kubera na mbuzona kumwe kawaida sasa urumva peti nta burofa shaka kandi ayo hapo aho nyene aho sawa kwanza sister la telefone kwanza tuyage na sister kwanza tumubaze ingene sister bigenda hey sister hey turinganye ne muhira papa yafuye kabisa nukuraba ingene tubigenza papa yahwerenga gagira ndavyumve shiranganda twabuze n'udufasha ingene tumuhamba twabuze ico tumuhambamo ari akumpanda amakaburi yaramaze kuduga ibeyi turi mu gahinda twicaye imbere y'ikiziga ko turiyumvira ingene tumuhamba hey 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 aja kuri forex nigenda yatora sawa okay aja kuri Bamako none ko wivugana erega na Genesis sawa sister reka tuje tuza kuyatora mu minota 30 ariko yajewe uranumve neza nigenda yatora uranumve kuri kangaro sawa aja kuri bureau forex ayarungi karukiye kuya je urambarira uramaza tumuhamagare kandi turamuhamagara umviriza urazi gusoma peti burero apane ibintu cy'uburofu ubu tugomba documentiri kandi umviriza peti urabizi ko je ndagukuri urankurinda urazi ko nakakabutura kawe wambara ugiye gukira umupira ari je nakakuguriye niko nacho waranyambariye umupira mama yanguriye ivyana vyo kumvisa ndakubwira sister arungitse umuriyoni n'ibintu arungitse amadolari 1,500 tumuhamba mu isandugu tumuhamba mu isandugu meze turagutera agateko tumuhamba mu isandugu tumuhamba mu isandugu muzi turagutera agateka tumuhamba mu isandugu peti zari dogu kubita ni kofi wa mugezi tumuhamba mu isandugu peti chawe mbona no ahubwo none nakwica mugaca mujana hanyuma ngaca ndabamba neza mu isanduku mugafa neza mubwe nuta amacungu iki kizeca kinsizemo nawe ugomba kumvira tumuhamba mu kirago kw'ivyo bifaranga byose birungiswe mu kirago ivyo vy'ifaranga tumuhamba mu kirago kw'ivyo bifaranga byose yarungitse mu kirago ndabibonye waramutsa we peti aya mafaranga uyu musista agomba kuyarungika sasa ndakubwize n'ukuri hajya wewe mama yari yarakubeshi uyu ni mushiki wanje je tuvukana peti wewe iki kipapa we mama yaje yinjiriye papa wawe yinjiriye mama sawa turi babiri wewe wavyawe nitikizeja tukito ndarakuravi cyanibuka iki gitanga tumuhamba mu kirago neza mu kirundi urumva na kera bahamba mu kirago uwo bubase babanza kumuzingira mu bureta urumva tumuhamba mu kirago we peti mviriza ushaka ko ndaguhako ukeneye agaparcelle naga parcelle ukeneye basi mfume ndakugurira akamajana 5 mu maramvya peti tumuhamba mu isanduku tumuhamba mu kirago tuce umangahe rega tamwe kuvuga reka nacho wewe kwanza aranyandikiye kwa mahera yazanye yamaze gushika kuri kangaro reka turabayo yarungitse kubera no gusoma umeze nkaso ni muzi no gusoma turabazi umviriza sasa jewe ngiye kuri kangaro
ngiye kuyazana nakubwiye ko ari 1500 dollars turajana peti ico nanga n'ubugararizi turajana kandi wowe kungene so wawatanyaminira ariko nawe utanyaminira turajana rero turajana mugabo tumuhamba mu kirago ntacu no banza uvuge ayo umwe wese atwara aya mafaranga tuyashize mu marundi baza kuduha imiliyoni 4 n'ibihumbi 600 ndaba ndakubwire erega mwe murahababuka nicyo ndakwemerera 4 n'ibihumbi 800 kandi ayo ndaguhamo azoba arayo nyene namaze kubwira kujya mu sister ari mushiki wanje jewe umva ngo je ni kwa wewe uciye ubwenge ku nkuzinga ariko nanje ndagusomvye ubwenge kugabura amahera ni miliyoni 4 n'amajana 6 ngo je ni kwambie sasa apeti tusingoyenda mbali je ndaguhamo 500,000 ndakugurira aga parcelle ajya hepfo kumubone kumukira zuba urayama ndayibikira kwanza nzobandana yatora umunsi nshatse urayama ndayibikira ngomba mbe ndaguhaye mfisi ugenda uzana ico kirago kwanza ayandi nayo nzoza kuyatora turajana we tora amahera 4 guri kirago hepfo uze tumuzinga ikirago rasara ikirago ni 6,000 nyarusa rero ndakubwira Mbwiri iki? Reka kwanza turabe ingene tumuhamba. Sasa none sibyo ndiko ndakubwira tu fastisha ahubwo tunyarusi. Onse du fastisha. Asha ubona yatari ndabona karuhuko kagenze neza. Kaga kaduciyeko amakuru y'imisenga. Jeni uteye kumeneza. Nanda kemona utekana. Amashahu umyene mpejeje kurikira baba grandfrère baje amahera y'ibyo kumuhamba ahubwo reka ndabarabe ndabatelefone telefone bana umva nabarukije amahera y'ibyo kumuhambisha koroshe ndabatelefone tuvugane ndabwira ati je kumuhamba nyene nukuma twihangana ibintu byisi tumikigena cyane nuko nyene shatani mwihangane kwe bibaho navyo ngo yatari nuko twihangana kwe mana mu ijuru nyene wana byose niturema ngo mashata yakabibona n'amakuru yawe y'imisi ndambwiye ndabyumvise n'ubunye bimeze gute nyine genda buke uretse ko nanjye nawe maze iminsi ndwaye ariko natoye ka mitende bisawa kazi bigenda neza none ati muri rusange bisawa ati n'uko ndashima Imana umunyero ko abaye nyine byose cyabishima Imana natasha Ay mahera ni mesi siwe urapeti uko mutizera ni byinshi sinobirekura bazombaruka nanjye ndafata ni byinshi peti cyane nami unyihinduke kwanza tuvugane na sister kwanza tumubwire ko amahera yashitse sister ni sawa basi twarize byaheze basi none ko mutabafu sister mugabo wakoze wakoze amahera tuvuye kuyatora kuri Kangaro tumuhamba niteka tugomba tuce turondera rero ya modoka Corbiarac hajya n'isanduku batubwiye ko ari 1,200,000 ni kaburi tuza kuyigura bavuze turasanga ngoma cyenja kuzana makara aba maso tumaze kuba telefona bariko barayikora mukanya ya munyamakaro
ngoma nje kuzana amakaro ndagutelefona video ndakwereka isanduku ni kaburi sawa sister akose petit naje norekura amafaranga sinorekura ekura hanyuma tugabura sawa reka dushike muhira tugabura sindekura Machiria. Ekura da. None sa amahera ni waya. None amahera ni waya bonye pe. Amahera ni waya bonye. Oya. Ekura pe. Umvirizi ekura nutaburisha kushya abantu. Aswari wanditija achiriya. Ayina amafaranga sinorekura tuyafata twese. Haciye hadurunuru ya sahura. Nunyize. Tuyafata turi bari. Mu kwinjira haji ndani muri kangaro ninde yinjiye. Sikubera abanyankiye kubera ngo ndi umwana nakaranga. Nacyongereza uzi. Ndijinzi kuyaga how much money ibintu bya Western Union we petit. Icyo nicyo wandushije ko nico gituma nanjye nza kukurengereza ko. Reka basi twinjire indani, reka twinjire mu nzu tuyakabura. Nibafu bana yatwibira. Ninge nza ngurufunguruza. Tasarisha. Abone. Zana urufunguzo. Uguru. Ndaruza. Zana urufunguzo mbe ndaraba ko bataratwiba n'ikiziga. Erega hasigaye biba n'ibiziga. Kiziga kirindani. We. Nguru. Kwanza tuyagaburira. Urumva? Kandi tuvuge ko pole mutanga ntafa zuka ngo atunga. Petit reka kukwiga. Ika nuguru tudashobora kuvuge pole. Basi ko mutama burya ubwo erega mutama je sindanavyemera ko yapfuye. Ajayo uzubona aravyutse iyo umaze kumva inoti we naso wawe mwarakunda inoti umvira fatira kwanza telefone. Umviriza rero Petit. Urazi kubera coronavirus. Kubera coronavirus dollar ryaramanutse. Umvise. Turayaza twavuga. Twavuza ngaye. Jewe twatuganye ko mwari miliyoni 2 nawe twari miliyoni 2 n'atatu kubera wavuze ko muri icuma niyo simire nza kunje kutarukira. None umviriza sa Petit. Ubu turiko turayagavye. Ku mahera yo tworeka kuyaga fresh. Wenda kuzi. Umviriza sasa. Kwamba maze ndakuwe kwanza bya 600 umanuka wewe kugasoka uzanikira. Ndayatwara yose. Nakwemera na kumahera. Ndayatwara yo ari wanje niyo simire yinanikira. Wewe wavukiye muri KCB, wavukiye muri BCB, wewe mahirura yazi Petit unajua franga. Amana yazi. Amara umvita we mpayo mafaranga aresh we abinzi ya haruda ndaguye usa koresha umwana miliyoni 2,300 yawe dashize pembeni ngaya kandi ishakoshi ngoma ndayibice wewe mugabo icyo ndagusavye ca mbere eba nyaragasa uzana ico kirago buriko buririra ni duave tumuraza muri morgue batujya yandi mahera utama naco yadusigira nawe sigarura manu ukuzana ico kirago mereza kwanza manu ukuzana ico kirago tumuvambe vuba shati sawa nawe sigarura uramusiga ngoga zani ico kirago tumuhambe mu kirago